What's up my beautiful people, my name is SP. Mu myaka mikeyi iri imbere canke iheze, ibi bintu ngira mvuge byasaba umunsi canke urenga kubera byagusaba gukora ubushakashatsi ku mbuga zitandukanye zo kuri internet canke ugasoma ibitabo bitandukanye. Ariko uyu munsi ibintu byaroroshe kumwe na ChatGPT, Artificial Intelligence. Ibi byaroroheje mu bijanye n'ibihe ndetse n'imimerere ijanye n'ikoranabuhanga canke n'ubushakashatsi. Ubu Artificial Intelligence irashobora kugufasha ibintu bitandukanye, cane cane ChatGPT. Ico bigusaba ni kugira iki? Ni kwiga ChatGPT, ukamenya ati ChatGPT ikora gute, ikora iki, kandi ukamenya ati iyi AI ariyo ChatGPT n'izindi zitandukanye ndazandikira iki, ndazibwira iki. Nk'akarorero, ni vyiza kumenya komande canke se amabwiriza uha ChatGPT. Andika muri AI ikintu ushaka kubwira ChatGPT, kuko hariho amajambo menshi udashobora kuyibwira. Uko uyibwira amajambo mabi niko iguha inyishu zitarizo nk'uko musanzwe mubi. Rero utegerezwa kumenya niki nandikira ChatGPT, ndayibwira iki, ndaza kuyandikira nkoresheje ubwahe bwenge canke se bivanye n'ivyo nza gukora ndayandikira. Ibyo ni ibintu utegerezwa kumenya kandi ukamenya ati sinkita umutwe kuko ndi kumwe na AI mva kuyandikira ibyo nshaka. Umenya ati none ndayibwira ibintu biri emotionnel, ndayibwira ibintu bijanye n'ivyigwa nigisha, canke se prompt nk'uko babivuga, ibijanye n'amascript y'ibyo nkora. Nk'ubu hello, nitwa Samuel Beni Bucumi, hari n'abanyita Teacher Sam. Intego yanje canke se iciyumviro canje ni gufasha abanyafurika kumenya ubumenyi bw'ingene bokoresha Artificial Intelligence, kandi nkanayibigisha uko ikoreshwa, aho uzoba wisiguye uyibwiye ibyo itegerezwa gukora, bityo AI izogukorera ibyo wayandikiye kubera bizoba bifise iki? Insiguro. Ntibigikenewe ko usoma ibitabo, ntibigikenewe ko urara amajoro uja ku ma internet kubera isi ubu igizwe na AI. Ico usabwa wewe ni kumenya kuyikoresha, ukamenya ati AI ndayisigurako gute, ndayandikira amajambo ameze gute. Mu gihe ushaka kumenyana na ChatGPT canke se n'ibindi bikoresho byose bitandukanye bya Artificial Intelligence, wewe genda uyandikira ati hello, nitwa Sam canke se nitwa Pierre, nkora video editing, nkaba maze umwaka mbikora. Uyirungikire, niwamara kwirungikira aha iraguha neza iki ibintu bitajanye n'ibyo wanditse. Kubera iki? Ntiwisiguye neza bihagije. Aho nta kintu gitahuritse AI ishobora kuza guta. Ubu rero ubu n'urundi rugero rwiza rushobora kugufasha kwandikira AI igatahura ibyo uriko urayibwiye. Nk'ubu ushobora kuvuga ati nkora ubucuruzi bukorera kuri internet, ati mfasha kwandika emails za marketing, aho irakwandikira neza ibyo wayibwiye parce que wavuze ico ukora nuko bigenda. Uru ni urugero rwiza rw'amajambo canke se amagambo ushobora kwandika muri AI ikagufasha ibyo ushaka gukora. Nk'ubu ati uri kuvugana n'umutangizi mu bintu bya digital marketing hano mu Burundi canke mu Rwanda, angurisha kuri internet ibicuruzwa byo kwita ku ruhu canke ku rukoba, ndashaka umfashe unyandikire emails na marketing strategies. Ubwo AI izoguha amajambo meza canke se emails nziza zo gukora. Ni ibintu byinshi ushobora kwandika. Hero, uravugana na Sam, ndi kwerekana gukora nereke ubufasha bwanje kugwaruka uko bakoresha AI
ukayisigurira neza aho izoguha amajambo akwiye. Ni vyiza kwidondora, ariko wanditse ibintu akajambo kamwe ukandika ati nshaka umfashe gukora script, izokwibaza kubiki, uyu ninde, canke se uyu muntu ashaka script ijanye n'ibiki, izoguha inyishu zitandukanye kandi atari. Ariko nk'uvuze ati nyandikira script ya YouTube, social media marketing, izoguha inyishu nziza y'ibijanye n'ivyo uzoba wayandikiye. Canke ukavuga ati ndi gukora video ya YouTube yo kwigisha abacuruzi bagitangura hano muri Afrika uko bakoresha Instagram mu kwamamaza ubucuruzi bwabo, aho izokwandikira inyishu nziza zerekana neza uko abo bacuruzi bogira iki, bokwamamaza ibidandazwa vyabo bakoresheje Instagram. Kubera iki? Wayihaye umurongo mwiza, wayibwiye ibyo ushaka gukora, wayidondoye mu ncamake. Abantu benshi mufata AI canke se ChatGPT mukayandikira ibintu bitajanye, nk'ubu ngo mfasha ngo gutangiza ngo ibikorwa ngo bya internet. Aho nta kintu yogufasha kubera ivyo bintu ntibitahuritse, ahubwo ibyo nibazo ugomba gushira ahantu ukavuga ati mfasha gutangiza ubucuruzi bw'ibintu bijanye no kudandaza imiti y'urukoba ku bantu bakiri bato, ati nkorera mu Burundi canke se nkorera mu Rwanda, aho izokwandikira neza ico wokora. Canke ukavuga ati ndashaka gutangura kudandaza impuzu zijanye na siporo, aho nzoza ndabishira abantu aho bari, ati nshaka unyandikire script itarenza nk'imirongo 5, ugitamo ibicuruzwa bibiri ushaka, yani sinzi ko muri kumva iki kintu ndi gushaka kumenyesha. Aho izoca igukorera, ikwereke uburyo neza ibyiza uko wobikora, ugaha abantu ivyo bidandazwa, ikagukorera ama website ku buryo ugira iki, ni nkuko uja kubwira umutayeri ngo nshonera impuzu utamubwiye ariyo, ariko umushiriye ifoto y'impuzu ushaka gushonesha, umutayeri agira iki, aramenya ati uyu muntu ashaka iyi mpuzu imeze uku nuku, hanyuma agaca ayishona bitamugoye. Na AI canke se artificial intelligence nuko rero, gutanga ibi vyumviro bitahuritse bituma na AI iguha ibintu bisobanutse, ariko nawe uyihaye ibidasobanutse iguha ibidasobanutse. Rero byo utumva ushobora kubibaza AI, ariko ntabwo upfa uko wanditse. Nk'ubu ushobora kuvuga ati nyandikira ubutumwa bwo gushira kuri Facebook buza kuba buri friendly canke buza kuba burimwo yani ubugenzi. Ibyo ni byiza wanditse. Nyandikira Facebook post yamamaza ibyigwa canke se amasomo yitwa Make Money with Canva, yankoresheje imvugo ishimishije, ubigire bigufi kandi ushiremo emojis. Aha izoca igukorera neza ibyo washaka. Inyandiko ngufi canke caption, urutonde bullet list, inyandiko ya blog, script ya YouTube, ibyo byose ukayisobanurira, igira iki, iramenya ingene bitandukanya, ikavyandika. Urugero, uvuze ati nshaka unyandikire script ya video yo kuri Instagram, ugasigura ati script ijanye n'ibiki, ukavuga ati je ndi umutayeri nshona impuzu, nshaka unyandikire script ijanye n'ivyo gushona. Ukavuga ati ndi umudandaza mushasha mu bijanye na internet wo mu Burundi canke mu Rwanda, nkorera kuri internet igurisha ibikoresho by'ubwiza, ni kuvuga nka ama makeup. Rero ukayisaba, ukayibwira ati nshaka unkorere script canke se unkorere
publicite uko noyikora, unyandikire mu majambo magufi avunaguye, ugatanga n'amazina y'ivyo udandaza, komsa izoca igira iki, izoca imenya ati uyu muntu ibyo adandaza nibi, reka ndamukorera ibi, ikaguha n'amafoto, komsa ukagira iki, ukamenya ati aya mafoto yanje nzoyapostinga kuri X canke kuri LinkedIn bivanye n'ivyo wewe wari wayandikiye. Ubu ntibigikeneye ko twiruka tuja ku mashure, mu gihe twamenye uko dukoresha AI neza. So guys, this is made of people, ico usabwa nukuba waragize subscribe, tukabandanya turyoherwa sharp.